hariho abagabo bakubitwa kandi izo ngo Agakubitwa basenga nde? umugabo agakubitwa n'umugore. Shalom bakunzi ba Horikanane TV, turabaramukije tubaha kaze mu biganiro tubashitsako no mwijambo ry'Imana mukunda gukurikirana kwino mbonesha kure. Turabaha kaze mu izina rya Yesu. Umeze neza? Nukuri je ndashima Imana. Nawe n'amahoro gatire. Meze neza cyane. Biraboneka basha. Agasuri ari kose. Akavura ntikakumereye nabi. Oya, ntikamereye nabi uno munsi, kamereye nabi ku munsi wa mbere, ku wa kabiri. Wa kabiri karanyagiye kabisa. Bihura nyine tutanafise n'igitoro cinshi, bituma nyine bingora kwiyunguruza, ariko byagenze neza, ndashima Imana. Amen. Namwe nizera ko ari amahoro. Nukuri natwe twaraye neza, turashima Imana. Imana ibandanye nje kutugirira neza. Ya. Twakirira abantu. Ego, bakunzi bacu ba Horikanane, nukuri ndabakiriye cyane kuri imbonesha kure. Mwiyumve cyane kandi mwiyumve ko tubakunda. Mwiyumve ko twifuza kunezereza imitima yanyu. Rero namwe cyo tubasaba nuko dusengera. Nuko dushira mu gisabisho buri munsi kugira ngo Imana ibandanye kuduhiyerekwa, ibandanye kuduha ibiganiro bibanezera. Kandi namwebwe mugire mwakanyu muje murabipartage. Ego, Imana rero ibahezagire, kaze tubane muri iki kiganiro. Ikiganiro dufise uno munsi ni ikiganiro cy'umuryango nkuko duhora tubikora. Dutangura dusenze, reka twongere tubasabe mu dusengere, mu dushe mu biganza by'Imana. Kaze. Mana datarugira byose uri mu ijuru, nejerejwe no kuza imbere yawe muri aka kanya keza dutije ko kuza kuvuga ikiganiro cyo gufasha ingo n'imiryango. Mana y'imbabazi n'urukundo, ndagushimiye ko wewe wemeye ko nkubera kanwa, ko jaba abantu naco mfise no baha, naco mfise no babwira, ariko nsabye mpwemuyera umufasha mwiza, uwo waduhaye ngo atwigishe, uwo waduhaye ngo aturongore, uwo waduhaye ngo adushigikire. Uzubane natwe, udushigikire muri kino kiganiro tugiye kugira, kandi nsengera n'abazocumva bose kugira ngo baze bagire umwete n'ishaka ryo kumva ibiri muri kino kiganiro. Hama nawe mpwemuyera wikorere, uburabe mwami Imana igikwiriye n'ikibereye ku muntu wese ahakenye, umwuzurize kugira ngo tubone ingo ziguwe neza, tubone ingo zirimwo amahoro n'umunezero wawe. Nico mwami Imana dusengera ku murango no mwijoro, kuko urugo ruguwe neza n'igihugu kiba amahoro. Rero ndagushimiye kandi ndakunina haje, icubahiro cyose gikomeze kuba icawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nsenze nizeye kuvyumvise. Amen. Amen, amen, amen. Wow. Iyo igihugu kibaye amahoro n'ingo ziba amahoro, ingo zibaye amahoro n'igihugu kiba amahoro. Nivyo mvuze mu isengesho kandi niko kuri. Niyo mpamvu nizera ko nibaza ko dutegura ibiganiro by'umuryango kugira ngo bifashe abana. Mu minsi heze twaraganiriye tuvuga ku mugabo, utubwira byinshi byerekeranye n'urugo, cyane cyane ku mugabo. Uyu munsi nibaza ko twakora igice cya kabiri, kumbure kigaruka ku muryango, mugabo cyane cyane ku mushinga ntahe. Kiriya kiganiro mwakibonye gute? Mbega uyu munsi ho mwaduteguriye iki? Urumva kijya kiganiro, ego hariho nk'aba mama ubona ko baryohewe. Ego hariho abantu telefone barambwira ati enfin tugiye twumva tubona umuntu avuga ku mugabo. Ati kuko aba kenshi bakunda kubwira abagore, inyigisho n'iz'abagore, ibiganiro abantu benshi bakorane ku mugore, ugire gutya, atariko Imana iguhezagire kubona wakoze ku mugabo. Abagabo si benshi bambwiye, ngabo hari wambwiye ngo ibyo ari byo byose ngo n'abagore ngo baratugora, ngo namubwiye nti urumva n'abagore bariho bagorana, bariho vraiment, mugabo nti wumviriza ibyo navuze, hama uraza kumbwira ikosa ubona ririmwo. Mu nyuma arambariye ngo ya vraiment ngo ibyo wavuze ngo nivyo
ngo mugabo ngo haraho nawe ngo unanigwa ngo ukaremegwa urumva umuntu ntabura ingene yiregura. Rero uyu munsi ico nari nifuza ko tuganire kubera iki umugabo yabwirizwa gukunda umugore wiwe akamwitaho. Nivuga ngo ingeso canke inyifato nziza z'umugabo zishobora gutuma urugo rwe rukomeza kubakika neza. Kuko iyo wifashe neza nukuri urugo ntiruburamwo amahoro arinda kubamo. Naho umugore yoba ari kigaba ego hariho vraiment bibigaba mugabo ntihabura naho agatima gakubita akavuga ati nukuri reka ngeza. Igituma navuze nti kenshi usanga abagabo pourcentage niyo ari nini yo ituma ingo zisambuka. Burya navyo nyene nasanze kenshi birava n'ingene abantu baba barakuze mu mico y'igihugu. Umenga kenshi umugore ni wategerezwa kuba mu rugo, ni wategerezwa gukora, ni wateza kwihangana, ni wategerezwa kugira byose. Mugabo abantu bakibagira igihe tugezemwo ko ari igihe kidasa n'ico abavyeyi bacu babayemwo. Ubu ibihe bigenda bihinduka, iterambere rigenda riba ryinshi, tekinoloji kereka abantu abandi uko babayeho, ugasanga umugore ntagikeneye cyane umugabo nk'uko abakera byari bimeze. Kuko urazi ko kera abadamu ntibiga, abadamu ntibakora. Mugabo ubu usanga abadamu bafise amaposta akomeye, bafise imishahara minini, bafise ubuzima bwiza, rero batumva yuko batza kudepanda ku bagabo. Bisigura rero ngo umugabo arinda kumenya igihe agezemwo kugira ngo urugo rubemwe amahoro. Kuko urugo vy'ukuri burya n'ingabire y'Imana. Erego igihe utarabimenya usanga biguteye ingorane. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Migani igice c'19. Dusome umurongo w'14 havuga ngo urugo hamwe n'itunga umuntu abiragwa n'abavyeyi. Ngo urugo hamwe n'itunga umuntu abiragwa n'abavyeyi. Urumva ikindi gikomeye rero abantu benshi bibagira kandi bigatuma abantu bashaka kuguma muri wa muco wa kera. Umve hepfo ingene havuga ngo ariko umugore aciye ubwenge amuhabwa n'Uhoraho. Uriko uravyumva? Bisigura rero ngo we nk'umugabo umugore urumva ko si ikintu wahawe n'abavyeyi, ni umuntu wahawe n'Imana. Rero bisigura ngo utegerezwa kuraba icyo Imana ivuga, kuri iyo ngabire yaguhaye. Mbega iyivuga kwiki? Iyivuga kwiki? Icambere Imana iravuga ngo umugabo ateza gukunda umugore wiwe kandi ngo amwihanganire, ngo nk'uko Kristo yagize iki yihanganira ishengero. Urumva? Kandi ategerezwa kumusutena, ateza urumva kugerageza kumuba hagufi nkuko Kristo nawe aba hagufi ishengero yaricunguye ari ribi rimeze nabi, kandi n'uyu munsi aracyagihanganira, n'uyu munsi aracyageza, n'uyu munsi aracariko araritunganya. Rero bisigura ngo iryo tunga rero umugabo yahawe n'Imana ategerezwa kuribungabunga, ateza kurikorera, ateza kuryumva. Jewe ndamaze kubona kenshi nk'abagabo by'ukuri bita abagore babo ni kuri ni gake bagira, ni gake bananirwa, ni gake umugore yumva umengo yo kwivumbura. Hajya kenshi yivumbura kubera hari ahantu mu mutima afise vide. Mugabo igihe umugabo ayimenya akayuzuza ni gake vyanka. Simvuze ngo byose ngo byama bikunda 100%, mugabo ni gake vyanka. Rero umenye ngo uwo mufaso n'ufise uwo mugore ufise wamuhawe n'Imana. Urumva? Ntiwamuhawe n'abavyeyi, n'Imana yamuguhaye. Rero n'ikibazo coba kibaye bazi Imana ingene ukwiye gutora solution y'ikibazo kibaye mu rugo rwawe.
ego murakoze cyane. Uyu umuntu agarutse kwiga ikintu cyo kuba kumbura abagabo aribo bakwiye gufata iya mbere mu gutuma ingo zabo zubakika neza, kenshi tuhita tubonamwo ko abagabo umenga bakwiye kuba mu rugo bakitaho utuntu twinshi, bagakurikirana utuntu turiya, kandi by'ukuri nk'uko mwabivuze tugitangura, inyigisho nyinshi zikorwa mu mashengero zigaruka ku bakenyezi kubera abagabo siho bari. Nubwo kumbura ibintu byinshi byahindutse, biracaboneka ko abagabo bagifata iya mbere mu kwitaho ingo zabo, kurondera ibitunga urugo, kumenya ibi na biriya, kuja gupagasa mu mpande nyinshi, bituma aho usanga umugabo kumbure kuvuga ngo yiteho cyane urugo hari ibiba bidashoboka. Ariyo mpamvu kumbure uwo tuganiriza ukatubwira ni zihe nyifato nziza, imico myiza y'abagabo ishobora gutuma bakomeza kubaka urugo rwiza, kumbure no mu gihe umukenyezi atari kavyifatamwe neza. umva nivyo ivyo uri kuravuga nivyo. Uyu munsi urabona ko abantu bagenda bakaja manamba kurondera, abagore basigaye ngaho. Umva ni vyiza ngo ukireye ikirere muganiriramo, umugore yumve ko umwitayeho. Uvuze ako kantu ko kuganira. Hanyuma ni gute gakomezwa? Urumenya gakomezwa, wowe ukamenya ngo ega hariho abantu ashaka no kumara n'indwi yose atavugishije umugore, kandi atari na hafi yiwe. Panga amasaha, urumva, muganira umubaze situation y'urugo uko imeze, abantu uko bameze, uko nawe amerewe, yumve yuko nahari kure yumve ko muri kumwe. Umubaze, umubwire imigambi, umubaze imigambi afise, umubwire ubuzima ariko arabaho, nawe akubaze, urumva habe ikirere cyukumva ko naho hariho distance mugabo hariho connection. Hama ikindi nukugerageza kumenya ibyo akunda ukabimukorera. Mbega urazi ko hariho n'abatamenya, surtout nk'abana bo ngaha muri ville canke n'abandi usanga atibuka nuko afise anniversaire, utibuka nuko habaye umunsi mukuru w'abagore, ugasanga umugabo ntacyo bimubwiye. Abagore n'abantu bakunda utudetaye. Umugabo rero akwiye kumenya ngo umugore n'umuntu akunda detaye. Rero kako detaye wewe ubona ko ari gatoyi, menya ko kuri we agafata nk'ikintu kinini. Ngira ndaguha akarorero. Jewe nari mfise umugenzi, ndafise umugenzi. Rero iyo umugabo yamwandikira ka message, warabona ko anezerewe, ukumva vraiment yakabitse ariko arakakwereka, yamubwiye utujambo turyoshe. Rero nk'abagabo nukuri abagore mumenye ngene tumeze. Abagore turabantu d'abord dukunda attention, dukunda umuntu atubaha gufi, dukunda umuntu adusutena, dukunda umuntu atwitaho, sivyo? Rero nawe nk'umugabo gerageza kumenya icyo umugore wawe akunda, icyo umugore wawe akunda ukimukorere, aho urugo ruzoba amahoro. Naho mutazoba muri kumwe, umugore yubakwa n'ibintu bito, yubakwa n'ibintu bitoya. Nakubwiye ngo uyo mudamu ako ka message nukuri basanga yaratupanze, yaratubitse, bisigura ngo arakunda kubwirwa neza, arakunda kandi umugabo umva yari yarabimenye akabimukorera. Rero n'umugabo je ico no muhanura umugabo wese ariko aranyumva, umugore wawe ni langage d'amour yumva, bimukorere nawe ntacyo atazogukorera kugira ngo unezerwe. Rero urugo rurimwe amahoro nukuri ruraryoshe, urugo rurimwe umudurumbanyo, rurimwe induru, nukuri n'umuriro udahera. Rero abagabo nukuri ni mushatse ko ingo zanyu zibamwe amahoro araba, mutabishatse arabura, ariko mubishatse nukuri vyoba byoshoboka. Murakoze. Tuganiriza tubariri ni gute umugabo ashobora guhindura urugo ubwami bwiwe kandi bw'umunezero kandi bw'umutekano, ahantu harangwa n'amahoro. Icyambere ba mu rugo gira umwanya wo kubana n'umugore. Mbega urazi gati ariko hariho abantu atashobora no gusangira n'umugore we ku meza, atahaba na rimwe. Urazi ko umugabo ashobora kugira des projets umugore atazi. Urumva wewe ube preza, umugore amenye ngo umugabo wanje isaye nini batwicaranye ku meza, azogutegurira neza kuko azi kubijya, sivyo?
azogusasira neza kuko azi ko muha abana. Ega hariho n'abaza wasinziriye, none urwo rugo rwobamwo amahoro gute? Uriko uravyumva? Umugabo abone umenye uko nawe akeneye mubano amasorti nawe, umusohokane, umwiteho, umwereke ko uhari kubwiwe, sivyo? None umuntu wo kwitaho gutyo, umuntu wogirira neza gutyo, niyo kwitaho Gatieri, tuvugisha ukuri. Nta muntu wo urukundo nawe ngo areke kugwakira. Nta muntu n'umusazi umweretse urukundo aragukunda. Hariho umugenzi wanje ngira ngo aca yiyumva, abasazi bose yari yaragaruriye imitima yabo, ugasanga arabagurira utuntu, niyo agize akabazo baza kubwirawe. Kubera urukundo ariko arabereka. None umugore wo mwereka urukundo, wo mwereka ko umwitayeho, wo mwereka ko uhari kubwiwe, nawe akakwanga. Nukuri mu wese yiyumvire, arabe ingene aganira n'umugore wiwe, arabe ingene amuba hagufi, arabe ingene amufasha. Ega hariho n'abagabo batazi no gufasha n'abagore babo ibintu ubuzima bwa misi yose. Si ukuvuga ngo nukuja mu gikoni guteka, oya, gabo kabaza ko uburyo afise bukwiye, ko abana ibintu bafise bikwiye, uhari devoir ukabona ko bazikoze urumva ukaba preza mu rugo. Ni umunezero nzoreka kuza, abana bazogukunda. Mbega urazi ko hariho n'abapapa n'umwana yumvise se yinjiye baca biruka kwinyegeza? No, tanga amahoro, tanga urukundo, abana bakwiyumvemo, bakuganirize, bakwisanzure ko nk'umupapa. Harabazi ko kuba umugabo ari kuba bakoresha iterabwoba. Oya, bagerageza ubese utana ikirere cyiza, uzana amahoro mu rugo, abantu bakwiyumvemo, mufate umwanya wo kuganira, mwicare muganire, ucire mugana abana, abana babone ko papa mama hariho communication, hari ikirere cyiza, hariho urukundo, hariho ubumwe, urugo ruzobamwo amahoro. Murakoze. Muri uko kuganira nagira kumbura utubarire. Hari ikintu gikunda kuba kubona abashinga naye koko barafatirwa, urabizi, canke bagira ibintu vyinshi wanashaka ariko kaza kavayo yarushe. Nibaza ko ari inkuru nasomye kuri internet yavuga ko abagabo bavuga amajambo make ugereranije n'abakenyezi. Hari igihe rero umugabo ashika mu rugo adakeneye kuvuga, asigaranye amajambo make kubera ivyo yahuye navyo ku kazi. Ni gute ashobora kwifata mu gihe nk'ico bitaza gutsitaza abana canke ngo biteze ikibazo ku mukenyezi, kuko wamubonye ahoze ashobora kuvuga ati yagize ibibazo ibi nibi, kandi umugabo we n'ugumbure we yumva yikenereye guhora, yumva akeneye kumva katuje. Ashobora kuvyifatamwe gute kugira ngo ataza gutsitaza abagize urugo rwiwe? Urazi mu gihe nk'icoye uba wumva urushe, wumva nyene ukeneye kuruhuka, udakeneye kuvuga, bimubwire kandi mu mahoro menshi. Umugore uti nukuri genda arusha uyu munsi, mba nkeneye kuruhuka. None uyo mugore atabona ariyo ngeso usanganywe, yobabazwa no kuyo munsi utamuganirije? Ntiyobabara, yovyumva, ariko bimubwire. Niyo abafise ari ikintu yagomba kukubwira, naco ari n'icihutirwa, yokirarana akakikubwira bukeye. Rero vyose biva ingene wifashe. Umubwije ukuri, ukamubwira uti nukuri je munsi nagize akazi kenshi, bana ndarushe, mbabarira uyu munsi ndyama kare, nta mwanya wo kuganira mfise, ndarushe, numva atakibazo na kimwe. Igihambaye nuguha agaciro abo mu bana, urumva, kandi ntuzurira terera. Ega hari abantu ari iterabwoba, muganirize neza, umubwira uti nukuri uyu munsi mbabarira, aravyumva. Yovyumva. Gusa ntitwokwibagira ko hariho abagabo batazi gutandukanya muhira no ku kazi. Ugasanga ibibazo yagize muhira aza kubitura ku kazi, n'ivyo yagize ku kazi ugasanga mu rugo arabiturayo, kandi ugasanga birahungabanya. Kuko nimba ashobora kuva ku kazi bamumereye nabi, umushefu wiwe yamututse, yamubwiye nabi, yashika mu rugo agahita yifata ukundi kuntu kutari kwiza imbere yabo mu rugo. Bo abo bantu babwira iki? Abo bantu bamubonye ameze gutyo, cyane niyo aba atari ko yari asanzwe ameze. Erega hari abafise iyo ngeso nyene, aje yahindutse kubera ibyo yiriwemo. Gerageza mumuha ikirere cyiza,
ushika umwakire mubaze icumuha akubwira ati ntabyo nshaka ureke gutuma noneho umudugiriza agashavu yaba adashaka kuvuga amerewe nabi abo bo mu rugo vraiment nibamuha amahoro aryame kuko niwo mugore ayo mahoro abayigaye bayakeneye rero ari wagiye kuyabuza naho nyene iyo bari kibazo amureke aruhuke kuko ntamerewe neza kiretse niyabiyo ngeso ari yiwe ore niwe nohanura ambwira ngo hinduka kugira ngo nawe uzane ikirere ciza mu rugo rwawe mbwa handi ho yagize ingorane ku kazi ahubwo hari n'ikindi baruvuze naho batari n'ishavu hariho abantu batamenya gutandukanya akazi no muhira kuri ibiro vyugari watashe vyugari n'ivyo bintu birakwiye no ku bakozi b'Imana kuko ugomba pastor wo kusengera guma ari pastor no muhira oya muhira ni papa none pastor yo guma ari pastor muri eglise akaba na pastor muhira ifo kwaba umupapa muhira ifo kwaba umugabo muhira sivyo abana bakaronka umwanya wo kuganira na papa n'umugore akaronka umwanya wo kuganira n'umugabo wiwe hama pastor akazomuba agiye muri eglise oya abantu vraiment ifo ko tugerageza nukuri umwe wese amenye ikibanza ciwe amenye icyahamagarirwa mu kibanza cyari cyo cyose muhira uri papa muhira uri umugabo sivyo ku kazi uri pastor mu biro uri directeur cyangwa uri directrice ariko muhira uri umugabo muhira uri umudamu sivyo nukumenya ikibanza cyose kuko igiye kubyitiranya birazana ingorane ko hariho n'abagore usanga kubera amaposte bokipa asumba umugabo ashaka kutayigira muhira uri umugore kenyera agatenge userve umugabo kenyera agatenge uce bugufi umenye ngo uri umuvyeyi muhira kandi uri umufasoni murakoze mbere ko turangiza ikiganiro ngiye kubaza ikibazo abacumva ntimuntera amabuye ariko ndumva ngomba kukibariza abantu kumbure bishikira nubwo bitavugwa kandi mu muco w'abarundi bihishwa cyane hariho abagabo bakubitwa kandi izo ngo basenga umugabo agakubitwa n'umugore ashayori bamubwigize niyo bakubitwa n'umugore n'ukuri oya mugabo ndiko ndabivuga ntwenga mugabo c'est très grave birahari nubwo bitavugwa aho kumbura umugabo agerageza kuwama imbuto akagerageza kwihangana mugabo umugore hamwe tutabona amukubita akamumerera nabi uyo no gusenga no kumusengera ko yuzuye abazimu nuko uyo mugabo uyo mukozi w'Imana cyangwa uyo mugabo akwiye gusenga akwiye kwisonzesha yisonzeshereza uyo muntu kuyo muntu nukuri ntakoreshwa n'impemu isanzwe aduze ikiganza agakubita umugabo wiwe numva birenze umugabo atamukubise umugabo kiretse ariko aramwivuna uriko uramwivuna aho ntacyo utokora umugabo ari wewe usomborokeje umugabo wawe numva birenze ubwenge numva ari impemu z'abazimu mbi ntazi n'ingene bitwa baba bamuteye umuntu re nk'uwo nukuri n'uwo gusengerwa n'uwo kugirirwa deliverance kuko ntaho byakabaye kiretse ari kwivuna hama uwo mugabo nawe mana sinzi ni pole sana uhari wese ahari vraiment ndakubwiye ngo pole ariko fukama usenge Imana nta na kimwe kinanira witura umutwaro kufise umutwaro ukomeye ukwitwa n'umugore nakamara amazi nico numva novuga murakoze cyane nizera ko abakurikiye iganiro nababarije bishobora gutuma abagabo bagerageza kugira inyifato nziza zituma ingo zabo zikomera nubwo twavuze ku bagabo abakenyezi nabo ntitwabasiga inyuma nizera ko kigiye gikurikira Imana izodutiza akanya tuganire naho ku bakenyezi inyifato zabo zishobora gutuma ingo zikomeza gukomera neza turabashimiye cyane ego nawe urakoze ndagushimiye gose Imana iguhezagire kandi hezagire n'abakunzi bacu amen reka dusenga Imana mu izina rya Kristo Yesu data turagushimira ko urubana natwe tugushimiye kubw'iki kiganiro ukomeze ugikurikirane gishobore gutabara imitima ya benshi twifuza kubona ingo zubatse neza
twifuza kubona ingo ziriko zivukamwo abakozi b'Imana bazohagararira ubwami mu madomene atandukanye. Twifuza kubona abantu benshi babayeho banezerewe kuko nico waturemeye. Twifuza kubona imiryango ikorera mu bumwe. Twifuza kubona abakozi b'Imana bavuga ubutumwa buhwanye n'ubuzima babamwo mu ngo no mu bibanza bitandukanye. Twifuza kubona ibihugu birongowe n'abantu bahindutse gose bafise imitima misha, kandi ibyo byose birashoboka umaze gukorera ku muryango. Ukomeze ukurikirana ibidukora, ubitumbereze mu nzira ihwanye no kushaka, mu izina rya Kristo Yesu, amen.